Shalom shalom, turabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turongeye kandi kubaha ikaze mu kiganiro cy'ubutumwa bwiza kuri bose. Turasubiye kandi kwakira Pastor Prudent. Pastor Prudent, karibu. Yego, murakoze cyane, Imana ibahezagire. Yego, nkuko mu cigwa giheruka twatanguye icigwa kiri hagati itandukano riri hagati y'ivyagezwe n'ubuntu bw'Imana. N'ubu turabandanya icigwa cacu. Mu cigwa giheze twarerekanye inkomoko y'amategeko, turerekana amategeko yari yagenewe bande. Turabona ko intege nke zari mu mategeko. Hanyuma ubu rero turashaka kuganira mbega icyo amategeko atashoboye kudukorera coba carakoretse hehe, coba carakoretse gute. Rero nk'uca ku mayange ku vyo twize mu kiganiro giheze, numva hari gisomwa tosoma mbere yuko twakira Pastor Prudent. Abaroma igice c'indwi kuva ku murongo w'indwi haravuga ngo mbega none tuvuge iki? Tuvuge ko ivyagezwe ari icaha? Haba namba. Ahubwo ivyagezwe vyatumye menya icaha ico arico. Mu vy'ukuri sinari kwigera menya ico arico kwifuza iyo ivyagezwe bitavuga ngo ntukifuze. Kuva ubwo icaha caciye kironka akaryo ko kurangura muri jewe ivyifuzo vy'uburyo bwose. Iyo ivyagezwe bitaba biriho, icaha nticari kugira ubushobozi. Iyo ivyagezwe bitaba biriho, icaha nticari kugira ubushobozi. Kera ivyagezwe bitaraza nari muzima, hanyuma amenye ico amabwirizwa avuga, icaha gica kiba kizima, nanje ndapfa. Maze nsanga ibwirizwa ryo mu vyagezwe ryonshikanye ku bugingo, rinzaniye urupfu rwo mu buryo bw'impwemu. Icaha rero gica kironka akaryo ko kunsuka gihawe n'iryo bwirizwa, kandi gikoresheje iryo bwirizwa nyene gica kiranyica. Ariko naho biruko ivyagezwe biratunganye, kandi n'amabwirizwa yavyo aratunganye, aragororotse, kandi ni meza. Nsimbire ku murongo wa 20. Abashatse iki gice bazogisome. Ni ciza, kiraryoshe gose, kirerekana amategeko ingene atabashije gushobora gukiza umwana w'umuntu. Aha ni Paulo yasa n'uwivuga mugare ko arerekana intege nke z'amategeko. Ngo nasanze hari icagezwe kimbamwo, iyo ngomba gukora ivyiza nsanga nakoze ibibi. Ndakunda ivyagezwe vy'Imana n'umutima wanje wose, ariko hari ikindi cagezwe kigwanya ico mu mutima wanje, ico ni ca kamere wemera. Ico naco kingira imbohe y'icagezwe c'icaha gikorera mu mubiri wanje. Ewe jewe ndagowe, ninde azombohora uwo mubiri unjana mu rupfu? Aha niho numva nogarukira kugira ngo namwe mubandanye, Pastor. Ego, Imana ishimwe cyane. Turabibutsa yuko twavuze nkuko twavuze mu kiganiro giheruka, amategeko ni meza, amategeko arera, amategeko ngo mabwirizwa yayo ngo aragororotse. Rero mugabo twebwe mbega vyo dushobokera ko ubwo buzima amategeko adusaba tubushitsa? Rero nukuvuga ko reka dusome igisomwa cyo muri Luka igice c'18. Turatangura ku murongo w'9. Badusomere iyi nkuru y'umutoza kori n'umufarisayo kugira ishobore kudufasha. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ni muri Luka igice ca 18 umurongo w'9 kushika kwa 14. Yesu yongera acira uwo mugani abishimira ukugororoka kwabo bagakengera abandi. Mwumvise abantu bibwira yuko bagororotse cyane gusumba abandi, kandi abo barahari muri kino gihe. Bibwira ko aribo bakijijwe, abandi badakijijwe. Bibwira yuko aribo bafise mpwemu w'Imana, abandi batagira mpwemu w'Imana. Uyu mugani rero Yesu arawubaciriye. Ati abantu babiri baduze mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, uwundi akaba umutoza kori. Wa mufarisayo ahagarara ukwiwe asenga avuga ati, Mana
ndagushima ko ntameze nk'abandi. murumva no, turabona igicapo cy'abantu babiri, hari umufarisayo. Abafarisayo bari abanyabwenge b'ibyagezwe, ibi byagezwe tuko turavuga bya Musa, kandi ibyo tuko ari babishitsa, bambara n'amakanzu maremare. Ni ukuvuga bari abantu byitwa ko bagororotse mu maso y'abantu. Hama tukabona umutoza kori nawe ni igicapo c'umunyabyaha. Abatoza kori n'abamaraya n'abaki bose bari mu mugabane umwe, byitwa ko ari abantu ibyagezwe byananiye. Ubona abantu babiri, umwe byitwa ko agororotse, undi nawe yitwa ko ari umunyabyaha. Hanyuma arasenga avuga ati, Mana ndagushima ko ntameze nk'abandi, abasuma, inkozi z'ikibi, abasambanyi, kandi si meze nk'ujya mutoza kori. Ibaze nisonzesha kabiri mu ndwi. Icambere tuzobivuga, tuzobidevelopa, turavuga kugororoka kuva ku byagezwe no kugororoka kuva kuri Kristo. Kristo yaduhaye. Murabona ikintu cambere, umuntu yubakiye kuri we, umuntu ashingiye ku byagezwe bya Musa, ahora muri comparaison. Ego. Cese meze nk'uri. Ishengero ry'iwacu niryo rihambaye. Twe tumeze nk'abari, twe turakaze. Iwacu niho hari ubuzima. Ubwo rufatiro sigo, ubwo n'urufatiro rw'ibyagezwe. Comparaison. Hama icambere rero atanguye yavuze ngo ibintu yishimirije imbere y'Imana ngo ningiri nisonzesha kabiri mu ndwi. Kwisonzesha abantu b'Imana. Iminsi 21, 40, 70, iminsi 100, iminsi twisonzesheje ni myinshi. Mugabo murana ikibazo cambere azanye kwisonzesha. Iki ni ikintu gifata ku bantu bose bitwa ko basenga. Kwisonzesha ukumva umenga ni ikintu umva gishobora gutuma imbere y'Imana wumva uremewe. Cyo ni cambere. Ikigira kabiri. Kandi ntanga ikigira 10 c'ibyo ndonka byose. Ikigira 10 ibintu bikomeye abantu bubakiye ko twibutsanye yuko turuko turavuga urufatiro nyago intumwa zaduhaye. Ngo nta rundi rufatiro atari go Kristo. No kuvuga kirazira kubakira ku kindi kintu atari Kristo. Tuko turavuga rero umva icambere kwisonzesha. Kwisonzesha cyo tuzokiganira ikindi gihe mu buryo bwiramvuye. No muze turisonzesha mu izano rishasha. Mugabo ntitubikora nk'ibikorwa by'ukwemeza Imana. Nkaho umenga wisonzeshe cyane Imana ikikwemera. Oya. Reka twibutsanye ko twemerwa kubw'igikorwa Yesu yakoze. Ntitwemerwa kubw'ibikorwa tubwe dukora. Rero ica kabiri ikigira 10 abantu bakumva yuko kuko yatanze ibigira 10 umaze imyaka utanga ibigira 10 ubwo ubuzima bwawe ntibuhinduka. Ubwiza kumenya rero message Yesu ariko aratanga ngaha. Tanga ikigira 10 umva ari correct bivanye n'ivy'idini byamwigishije. Ariko wa mutoza kori ahagarara kure ntiyubahuka no kurangamiza mu ijuru. Wa munyavyaha mwumvirize ukuntu bitandukanye na wa mufarisayo. Yamara yikubita kugikiriza avuga ati, Mana ngirira imbabazi jewe umunyavyaha. Yesu acarishura, ndababwira ukuri. Mwumvirize rero kuvuga umwe yavuze je ndakaze jewe simeze nk'uri ya d'abord. Hama jewe niso ndisonzesha. Hama jewe inguni yisonja kabiri mu ndwi. Gaya turabikora ikindi gihe. Turabikoze kenshi. Tukumva mu kubisonzesha cyane niko kwemerwa n'Imana muri intercession n'ibikidusenga ibikorwa byacu twumva umenga nivyo bitwemeza imbere y'Imana. Ikigira 10 mugabo reka kushire kuna vya bindi byose bakubwiye yuko ni wabikora ivyo bikorwa uzoja mu ijuru. You will make heaven. Kubera ko ngo wakoze ibi nibi. Fata uvyongere ko vyose. Ibikorwa mwishengero ukora, ibikorwa byo gufasha abatishoboye, ibikorwa byo kuja mu bitaro, ibikorwa byo kuja kuri abantu mu mimba, ukumva yuko ibyo bikorwa ari byo wozana imbere y'Imana kugira ngo Imana ikwemere. Hamundi nawe yivugiye ati jewe ntaco mfise nta save nza gutanga kuko jewe ndiki aremeye yuko ari umunyavyaha. Rero ikibazo gihari ngiki, aba bantu babiri ninda za kwemerwa n'Imana. Mwumvirize ukuntu idini gisha abantu. Idini ryarakugishije gukora ibikorwa kugira ngo impression Imana, wemeze Imana. Muga mwumvirize Yesu avuze umuntu yemewe n'utemewe. Dufashe pastor. Ndababwira ukuri. Uwo mutoza kori yatashe yemewe nk'umugororotsi imbere y'Imana. Umutoza kori Imana niwe yemeye. Ariko kuri wa mufarisayo. Ariko wa mufarisayo siko byagenze. Kuko uwishira hejuru wese azocicwa bugufi. Ariko uwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Murumva ukuntu biteye ubwoba abantu b'Imana. Abantu benshi bazi ngo ariko baraja mu ijuru. Abantu benshi bazi ngo bariko bakora ivy'Imana igomba. Mugabo murabona yuko biteye ubwoba. Hamwe n'ibikorwa byose warakoze, ibikorwa byose warujuje, mugabo ukabuzi ngo waregeranije ibikorwa bizotuma ngo uronke inzu nziza mu ijuru.
kumba Imana ntinakwemera ngo twakora ibikorwa, twakora ibitangaza, twagira ibiki mu izina rya ngo nimumvireho sinigeze kubamenya. Murana uru nigo rufatiro twotangureho kugira ngo tuvuge ngo harageze yuko urufatiro rwacu nk'abana b'Imana dusubizayo Kristo n'igikorwa yakoze, akaba ari nivyo bitwemeza imbere y'Imana, nivyo bituma Imana itwemera, si bikorwa dukora. Rero ici vyagezo bitashoboye gukora nico ni gute umuntu yari gushobora kwemegwa. Turaheje kubona yuko ibyo umuntu byose yokora, kuko mugende musome neza ibyo yavuze biri mu mategeko ya Musa, birahari. Ntiyakonze ibintu binyuranye n'ivyo amategeko ya Musa yasavye. Ni kuvuga ko urashobora gukora ibikorwa mugabo ntugire iki, ntiwemerwe, kuko ntitwemerwa kubw'ibikorwa byacu byinshi, twemerwa kubw'igikorwa c'umwami wacu Yesu. Nico gitumye tubwira abantu, tubabwira Kristo ngo bizere Kristo, tubabwira abantu ngo bakore, kuko ntibokora ivyo badashoboye. Diga dusome Yakobo 2:10 turabe igituma umuntu atashoboye kugororoka imbere y'Imana biciye mu mategeko, atashoboye gushitsa bwa buzima. Ni muri Yakobo igice ca 2 umurongo w'10 na 11 haravuga ngo kuko witondera ivyagezwe vyose. Ni kuvuga ibyagezwe vyose wabishikije, ariko agatsitara kuri kimwe, ariko agatsitara kuri rimwe gusa, acirwa urubanza nk'uwabicumuye ko vyose. Mwumvise principe y'amategeko. Abantu benshi bakeneye kugororoka mu y'amategeko, abantu bumva yuko bakeneye guhobera amategeko. Mwumvirize rero challenge, mwumve yuko muzoyishobora. Twibutsanye mbega bingana gute? Ya 613 613 commandement. Apana bijya 10 mukunda korosha la loi morale. Umva 613 naho tufata basi dufate bijya 10 mumenyere. Fata rero yuko washikije ntiwishe, ntiwasambanye, wubasha abavyeyi, wakurikije vya bindi hama bici bigushikira urabeshe. Nukuvuga wewe wabeshe mu mategeko niko bimeze. Nukuvuga wewe wacumuye kuri kimwe wabeshe, nukuvuga uburi umusambanyi, uburi umwicanyi, uburi muri vya bindi vyose bavuze haruguru. Abantu rero bakunda kuvuga ngo mbega ivyaha birangana, ngo mbega ivyaha umviriza kuri twebwe aba n'abantu ntibingana, ko jewe hakunyica ufu mumbesha hakunyiba ufu mumbesha, nukuvuga biratandukanye. Mugabo turiko tuvuga kugoroka imbere y'Imana, turiko tuvuga Imana imbere y'Imana mbere na mbere kwanza. Ni kuvuga Imana rero ntaco biyibwiye ko wowe utabesha, utica, udasambana, mugabo still uracafise ico uhagije, still uracafise aho failinga. Rero ni kuvuga ko kubera iki ibyagezo bitashobora kuduha kugororoka. Murumva yuko ibi bintu biragoye, kuko buri muntu wese arafise intege nke, arafise aho ananirirwa. Muri anyamategeko yose 613 ntiwabura ikigira ikigufata, wari gushobora kureka gusambana ukareka kubesha ukareka. Nico gituma Yesu burabye mu mavanjiri yagenda aravuga, abantu baza kumubwira ngo je narashikije ibi n'ibi ngo byose ngo narabishikije. Yesu agaca kumubwira akantu kamwe gusa, avuga ati warashikije ibyagize byose, genda ugurisha ibyo ufise hama ugaruke. Bati kubera iki? Urukundo rw'ibintu, urukundo rw'amahera. Kuvuga ko umuntu wese yashaka kureka Yesu yuko yashikije ibyagezo, Yesu yamubwira akantu kamwe gusa kakamukubita hasi. We ntiwasambanye mu byo pratique, ati mugabo ntiwifuje, umutima wawe ntiwifuje. Rero no kuvuga ko turahejeje kubona yuko kugira ushitsi itegeko nukuri uyashitsa yose. Ibyo nabyo nta muntu numwe yigeze abikora. Namusi ntibyaramunaniye, n'abisirayeli byarabananiye. Bantu b'Imana, nubwo mwokwemera yuko amategeko yahawe bose basi, nubwo twabasomye yuko yari yahawe abisirayeli gusa, mugabo nubwo mwovuga mu amategeko yari yahawe bose, ntayo dushobora, nta muntu numwe ashobora kuyashobora, kuko twarayubonye yuko ari kubera kameremere k'umwana w'umuntu. Dufashe dusome imbere ko cyo tubona ukuntu Yesu yaje kuyashitsa. Dusomere Timoteyo wa mbere igice ca 1 umurongo w'9. Timoteyo wa mbere igice ca 1 umurongo w'9 haravuga ngo kandi turazi ko ivyagezwe bitashiriweho abagororotsi. Okay, hejuru baravuga ko ivyagezwe ari vyiza, gusa uko utangurira hejuru. Umunani uravuga ngo turazi ko ivyagezwe ari vyiza
iyo umuntu abikoresheje neza. turasubiye kandi kuvuga ngo ibyagezwe ni byiza. Umurongo w'icenda rero, kandi turazi ko ivyagezwe bitashiriweho abagororotsi. Ibyagezwe ntibyashiriweho abagororotsi, ariko vyashiriweho abatumvira n'ibigaba, les méchants et les rebelles, abatubaha Imana n'abanyabyaha, et les pécheurs, abadasonera Imana canke ivyejejwe, les irreligieux et les profanes, abica base canke ba nyina. Abo nibo bashiriweho amategeko. Nico gituma Imana yemeye ko amategeko agumaho mu buryo bwo kurongora igihugu. Murabona iyo ibaze nk'ubu yaba igihugu gitwagwa ata amategeko ahari, kuko aba baracahari abicanyi, ngo abica base bandanye bavuze amakategori yose, abicanyi, abasambanyi n'abahuza ibitsina, les homosexuels, kandi babisangiye, abadandaza abagurano, ababeshi ba Pablo Escobar niyo amategeko yagenewe abatrafika, urumva, ababeshi, abarahira nabi, canke abakora ibindi vyose bidahwanye n'inyigisho z'ukuri ziri mu butumwa bwiza bw'Imana ishemagizwa ubwo najejwe. Mwumvise rero, abantu gushika bataremera uyu munsi uruhara rw'amategeko kuri twebwe. Reka ndababwire ngo uwakiriye Kristo acika umugororotsi. Hama uyu ntagengwa n'amategeko, agengwa n'ubuzima bwa Kristo buri muri we. Nukuvuga ko jewe n'umusi nkikeneye amategeko ambwira ngo ntugire gutya, kuko ndafise kingera muri jewe Kristo yamaze kumwe. Mwani majambo rero, turetse ko uyu munsi n'Abisirayeli amategeko atakibaraba, kandi rero aho Abisirayeli ko turi mu isezerano rishasha, burafise ubuzima rero uno musi Imana idusaba mugakora ko yabuduhaye. Reka rero pastor yadufashe turabukuna Imana yashikije, comment Dieu a accompli la loi muri Yesu Kristo. Ego, murakoze cyane. Numva ijambo ry'Imana riraryose, kandi Imana idufashe kuza turarisoma tukaritahura, hanyuma tugahishurirwa vy'ukuri icyamuzanye Yesu. Reka kugira ngo tubanze tubone, turabona amategeko ni meza, mugabo nta bubasha muri yafise bwo gukiza abantu. Abantu barabona ko abasambanyi, barabona ko ababeshi, bama babwira ngo nimuhebe gusambana, nimuhebe kwiba, ntukibe, ntukabeshe, bakumva ko kubesha ari icaha, mugabo iyo information yuko kubesha ari icaha ntiyigera ibabuza kubesha. Bakaca bavuga ati none tuzogenza gute, nka kume Paulo yavuga mu Baroma ngo none ngwebe jewe ndagowe. Reka rero tumenye mbega nayo mategeko bwayo yavuga iki, yavuga nde, kuko ni vyiza ko abantu babimenya. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17 haravuga ngo ntimwibaze ko nazanywe no gukuraho ivyagezwe vya Mose n'ivyanditswe n'abavugishwa n'Imana. Oya, sinazanywe no kubikuraho, ahubwo nazanywe no kubishitsa. Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyashitsa. Ico rero ijambo gushitsa niryo rero rizazanira abakristo benshi. Mu Gifaransa bavuze ngo ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Nico gituma ku musaraba yavuze ngo vyose birarangiye. Mission yose yanzanye ku isi irarangiye. Mu vyamuzanye ku isi no kuducungura, uko kuducungura gusigura ko ivyari vyaratunaniye gushitsa, we araje kubishitsa mu kibanza cacu. Turasura tukabibona kandi no mu Baroma igice c'10 kuva ku murongo wa 1 gushika ku wa 4 havuga ngo bene data, ico umutima wanje wifuza cyane kandi nsaba Imana nuko Abisirayeli bokizwa. Ndashobora gushinga intahe yuko bafise ishaka ryinshi mu vy'Imana. Ikibazo rero abantu bibaza ko kugira ishaka ryo gukora ico amategeko avuga ariko gukizwa. Niho abantu rero bahushira. Urumva Paulo avuga ati abandi bashingira intahe barafise ishaka vy'ukuri ry'ivy'Imana n'ibikorwa vyiza, nka kwa kundi wa mutoza korera ko aravuga ati jewe ndisonzesha
kabiri mu ndwi, ndatanga ikigira 10, ndakorera Imana, ndagenda hariya ndakora ibi, akibaza ko bijya bikorwa akora ari byo bice bituma imbere y'Imana yitwa iko akijijwe. Aho rero twabonye ko atari byo bituma umuntu yitwa umugororotsi imbere y'Imana. Aca bisigura rero ngo ariko iryo shaka ryabo ntirihagaze ku bumenyi nyakuri, kuko batatahuye inzira ituma abantu bemerwa n'Imana nk'abagororotsi, bakanka no kwisunga iyo nzira. Birababaje, urumva ntibigeze bitaho kumenya inzira babwirizwa gucamo kugira ngo Imana ibemere nk'abagororotsi, barananka no kuyisunga iyo nzira. Birababaje, no munsi birateye ubwoba ko no munsi rero abakristo bo kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza mugabo bagahitamo gukurikira ya nzira yo gushishikara bakora ibikorwa bibaza ko ivyo bikorwa bakora ari byo bituma bemerwa n'Imana. Ngo baciye bicira inzira yabo yo kwemerwa n'Imana mu kugerageza kubahiriza ivyagezwe. Aca bisigure ngo mu by'ukuri Kristo yashikije intumbero y'ivyagezwe vyari vyarashiriweho, intumbero Imana yari yarashiriyeho ivyagezwe. Kristo yaje gushitsa iyo ntumbero kugira ngo bamwizera rero baharugwe imbere y'Imana nk'abashikije amategeko, batabanje gukora ivyo amategeko asaba, ariko ko bizeye uwashikije ivyo amategeko avuga. Ngo nico gituma umuntu wese amwizeye aca yemerwa n'Imana nk'umugororotsi. Bene data, kwizera umwami wacu Yesu Kristo n'igikorwa yakoze cyo kuducungura kirimo gushitsa amategeko, nico gikorwa cyonyene gishobora gutuma twemerwa n'Imana nk'abagororotsi. Tukimenye, turasoma kandi mu Baheburayo igice c'indwi umurongo wa 11 gushika kuri 16, haravuga ngo ivyagezwe vyashikiriye Abisirayeli biciye mu gikorwa c'ubuherezi bw'Abalewi. None iyo ubwo buherezi buba bwarashikije ugutungana Imana yashaka, hari cari gutuma ishiraho uwundi muherezi wo mu buryo bwa Melkisedeki atari uwo mu buryo bwa Aroni? Kandi iyo ubuherezi buhindutse n'ivyagezwe birahinduka. No kuvuga ngo aha bashatse gusigura ko ubuherezi bwa mbere, ivyagezwe vya mbere vyatanzwe biciye mu baherezi Imana yari yarashizeho mu Bayuda, yari yaratoranije muri rya miryango 12 ari wo muryango w'Abalewi. Mose yava mu muryango w'Abalewi na Aroni. Hanyuma Yesu rero aje atava muri wa muryango w'Abalewi, mugabo ava mu wundi muryango. Nico gituma aho umwanditsi w'igitabo c'Abaheburayo yaciye abisigura ngo iyo ubuherezi buhindutse n'ivyagezwe birahinduka. Vyahindutse gute rero? Nivyo abantu bakwiye gutahura. Ngo umuherezi turiko turavuga ava mu wundi muryango, kandi nta muntu n'umwe ava muri uwo muryango yigeze gukora ku gicaniro nk'umuherezi. Birazwi ko umwami wacu akomoka mu muryango wa Yuda, kandi Mose ntiyigeze avuga ko abaherezi bazokomoka muri uwo muryango. Aho ni mu vyagezwe, ngo birumvikana cyane kuko habonetse uwundi muherezi ameze nka Melkisedeki. Yesu ntiyabaye umuherezi habanje gukurikizwa ibisabwa bifatiye ku mamuko yiwe nk'umuntu, ariko yabaye umuherezi hakurikijwe ubushobozi bw'ubugingo budashobora gushira. Arasubira kandi akabisigura mu gitabo gikurikira umurongo w'indwi gushika kuri 13. Isezerano rya mbere ry'amategeko rija kuba ritagira amahinyu, nta sezerano rya kabiri ryo kurisubirira ryari rikenewe, ariko Imana yasanze hari kigaya abantu bayo, maze ivuga iti igihe kiraje ni kuhoraho avuze, aho nzogiriranira isezerano rishasha y'inzu ya Isirayeli hamwe n'inzu ya Yuda. Urumva ubwa mbere yari inzu ya Isirayeli, mugabo bongeyemo inzu ya Yuda kugira ngo bisigure bwa buherezi bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ntirizoba risa na rya sezerano nagirana na basekuruza babo rimwe rya mbere ryahabwa Mose, aho nabafata ukuboko nkabarongora ndabakura mu gihugu cya Egiputa, kuko ntibagumanye ubwizigirwa mu isezerano ryanje, nuko nanje nca ndabakura ko umutima ni kuhoraho avuze. Iri ni ryo sezerano nzogirirana n'inzu ya Isirayeli inyuma yaho, ni kuhoraho avuze.
nzoshira ibyagezwe byanje mu bwenge bwabo, ndavyandike mu mitima yabo, nzoba Imana yabo nabo babe abantu banje. Ntibazosubira kwigisha ababanyi babo canke ngo babwirane hagati yabo bati menya Uhoraho, kuko bose bazomenya jewe, kuva kuri muto kugeza ku mukuru, kuko nzobaharira ibibi byabo kandi sinzosubira kwibuka ibyaha byabo. Imana yavuze ko iri sezerano rishasha, ivyo bisigura ko yahinduye ubusa irya mbere, kandi ikimazi gihinduka ubusa kiba kigira kizimangana. Ni ukumenya rero ko aya majambo arasigura neza ingene twavuye mu isezerano rya kera ryari rishingiye ku mategeko n'amabwirizwa yayandi atashoboye kudukiza, hanyuma Imana ikazana isezerano rishasha. Iryo sezerano rishasha risigura ngo rya sezerano rya mbere Imana yaje kubishitsa muri Kristo Yesu. Twasomye hamwe muri Matayo yuko ngo Yesu ntiyaje gukuraho ivyo amategeko avuga, ahubwo yaje kubishitsa. Ikigira kabiri, turabona ko Yesu yongeye kandi akavuga muri Luka 24 kuva ku murongo wa 27 na 44 kugira dutahure ibingira mvuge ngo nuko ahera ku vyanditswe na Mose n'abavugishwa bose, abasigurira ici vyanditswe bimuvuga ko, bisigura ngo ivyo amategeko yavuga n'abahanuzi vyavuga kuri Kristo Yesu. Uyu ni Yesu ariko arivuga. Umurongo wa 44 uco bisigura neza, aca babarira ati ibi nivyo nari nababwiye nkiri kumwe namwe, ko ivyanditswe kuri jewe vyose mu vyagezwe vya Mose, mu vyanditswe n'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bitegerezwa gushika. Ivyo amategeko yavuga vyose vyari mu buryo bw'ubuhanuzi, hanyuma Kristo Yesu rero aza kubishitsa. Amaze kubishitsa, ni ukuvuga ngo twebwe rero abizeye Yesu Kristo mu maso y'Imana tuza guharurwa nk'abashikije ico amategeko avuga. Bisigura iki rero? Abifuza kwemerwa n'Imana, abifuza kugororoka mu maso y'Imana, inzira n'imwe yo gushika ku bugororotsi bw'Imana ni ukwizera Yesu Kristo wenyene. Niwe yakoze ibigororotse mu maso y'Imana, hanyuma adusezeranira yuko n'abamwizera bamaze kumwizera bazoharurwa nk'abagororotsi b'Imana. Uno munsi rero ni ukuri birababaje kubona abantu bakiruha bariko barakora ibikorwa kugira ngo bemerwe n'Imana, birengagije ko hari uwakoze vyose kugira ngo duciye muri we imbere y'Imana duharurwa nk'abagororotsi. Rero ivyo ivyagezwe bivuga vyose vyashikiye muri Kristo Yesu, kandi abizeye uyu mwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana baharurwa nk'abashikije ivyo amategeko avuga, kandi bagaharurwa nk'abagororotsi mu maso y'Imana. Aho rero niho nari nifuza ko turangiriza. Kumbure tuzobandanya mu biganiro bizokurikira gushimangira ubuzima bwacu muri Kristo Yesu ingene butandukanye n'ubuzima bw'ababayeho mu gihe cy'amategeko, kugira ngo tumenye nk'abakristo tubwirizwa kubaho gute kugira ngo tubeho uko Imana ishaka. Ntidusange turiko turashaka kubaho nk'uko abo mu isezerano rya kera bari babayeho, hanyuma bitume tudashobora gushikira ubwiza bw'Imana. Kuko Paulo yaravuze ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ico rero Imana idufashe tumenye ko bose babandi bitwa ko bakurikira amategeko, Imana yababonye ko bose bakoze ivyaha, hanyuma ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ubwo bwiza bw'Imana rero twebwe tubushikira biciye hehe? Tubushikira gute? Kugira ngo mu kiganiro gikurikira girakumbure tuzobona ubwo bwiza bw'Imana, ubwiza bwari bushingiye ku mategeko, n'ubwiza bw'Imana uno munsi bushingiye kuri Kristo Yesu umwami wacu Yesu Kristo. Ego rero turabashimiye, Imana ibahezagire. Tuzosubira mu kiganiro kizokurikira. Murakoze cyane.